munsi niho hashinguranwa iteka abantu 20 bishwe mu Gatumba barashwe n'inkozi z'ikibi. Mu misa yo gusabira abo bahisi, Musenyeri Anatole Ruberinyange akaba yateye ivyatsi iyo nyifato y'abo bagizi ba nabi, ariko kandi ngo nabo gusengerwa kugira ngo basabirwe ikigongwe bahindukire babe nk'abandi bantu. Iri bara dusaba ntisubire kuba, dusabira abicanyi rero bahinduke, abakoze iri bara bahinduke, bagaruke mu nzira y'urukundo n'umuvukano, basubize bigwanisho hasi, bikebuke, bigaye. Ni vy'ukuri ndabibabariye, uyu munsi uzoba uri kumwe nanje mw'iparadizo. Luka 13:43 naha nyene umusaraba utwigishe, umucumuzi asabye imbabazi, Yezu aramubohora. None bavukanye uravye umusaraba, utegere ko ari inzira ishikana mu ijuru mu buzima bw'amahoro. None egome uravye umusaraba, utegera amagogo urimwo, hanyuma n'igihe kiremereye uri mu magogo, ababuze bari mu mubabaro udasanzwe, n'igihe kiremereye. Tubasabire gose, basa nk'abikoreye umusaraba, tubasabire gose, igihe kiremereye kuri bo, Imana ibaremurure. Dusaba Imana ikoresha ububasha bwayo, ibafashe kujabuka igihe kibishe, ice ku bantu batandukanye, babaremeshe, maze ntibihebure, baguma no kwemera, baguma no kwizigira, kandi bahodohoke mu rukundo kurya Yezu yabigize. Yezu ku musaraba ntiyadohotse mu rukundo. Shetani yarakoze uko ishobora ngo imutaranye n'abariko baramwica. Yezu yarananiye Shetani, agira ati bagirire ikigongwe ntibazi ico bakora. N'uyu mucumuzi bari kumwe ku musaraba amusavye ikigongwe ati uyu munsi tuzoba turi kumwe mw'iparadizo. None umusaraba twumve yuko koko wotwigisha, utwigishe gose, maze niyo Shetani yoca mu nzira zimeze gute ntituyemerere kwitujana mu rwango, kwitujana mu kibi, tuyinanire nk'uko Yezu yayinaniye. Kandi umusaraba utwigisha ari vyiza utanga ngo umukristo wese akure mu bweranda. Ivyo vyiza tubirondere. Hari ijambo twumvise Yezu agira ati dawe ndaguhereje umushaha wanje. Ni muri Luka 23:46. Yezu asozereye ubuzima bwiwe bw'aha kw'isi yishira mu minwe ya Manase. Nta wundi yishira mu minwe, dawe ndaguhereje umutima wanje. Nta wundi ariko araha raporo, kuko yaje ava mu minwe ya se, n'ubu arangije yishira mu minwe yiwe. None murumva Yezu yashingiye kazoza kiwe ku Mana muri vyose na hose. Yagumye ashingira kazoza ku Mana se, n'ubu mu guheza urugendo ahaye raporo se. Ne muci muvyumva, natwe mu buzima twubakire ku Mana, dushingire ku Mana mu vyo dukora vyose. Tumenye ko iyi si raporo tuzoyishikiriza Imana, nta wundi tuzoha Imana, nta muntu wo kw'isi tuzoha raporo y'ivyo twakoze kw'isi. Kandi igisomwa ca mbere cabitwibukije, kiratwibutsa ibwirizwa ry'urukundo, ati nimukundane. Uwukundana wese yavyawe n'Imana, n'umwana w'Imana. Nimukundane.
umuntu ashingira rero ku Mana azi ko azoha raporo Imana umunsi urizina, ashingira ku rukundo, ashira imbere urukundo. None iryo teka ryo kuba abana b'Imana ntitunanirwe kurigendera, ntitunanirwe kugendera umuvukano. Nyabuna dufatane mu nda aho kujyana. Icyo twomenya, iyi si ni indaro twese, tugenda turi mu rugendo twese, twaka indaro muri iyi si. Nayo mu rugendo turimwo nta mvo n'imwe yo kumarana ishobora kubaho, ahubwo mu rugendo turimwo tugende dufatana mu nda. Uyu munsi umwe aragenda, Imana iramuhamagara, n'ubundi kumbura kiriho, Imana izomuhamagara. Mugabo tuze turenguke imbere y'Imana dufise amaboko meza, atuzuye amaraso, atakoze amaraso. None murumva, iyi ndaro twaka iwacu ni mu ijuru, aho tuzotanga raporo tuhitondere. Mbega ninava ku isi, ivyo nakoze nzokuba ko kubirengukana imbere y'Imana. Dusabe rero bavukanye, ntihagire n'umwe yotakara, kuko Yesu yaje ngo agarure zina muntu wese, ntihagire n'umwe atakara, bose bashikane mu buzima budahera. Ese ata n'umwe yotakara? Ese nabereko barata umurongo, bogaruka mu murongo, bohinduka, bagaruka mu rukundo, bagaruka mu muvukano. Mana nzima, turaciye bugufi dusabira abacu bagandaguwe, twaje guherekeza. Turagusabye uhanagure agatosi kose boba bari bafise. Mana, ubashikane mu buzima bwabo. Turagusabye uremeshe imiryango yabo muri kino gihe bamerewe nabi, igihe c'umubabaro baremeshe, bajabuke ikigihe. Turisabiye twese twaje hano muri iyi sengero, dusabira n'abarundi bose, eka n'abantu bose bo kw'isi. Ingendo y'ukwica tuyigira umuziro, dushire imyabuna imbere ingendo y'umuvukano, ingendo yo gufatana mu nda, nizo dushikana mu ijuru. Amen. Naho umushikiranganji mu vyajejwe harimwo umutekano Martin Niteretse, akaba rero yabashikirije ko ari umubabaro muri leta, ariko kandi ngo leta izokora ibishoboka byose gushika abo bantu bazofatwa, kandi rero ngo n'abari mu bitaro leta ikaba iriko irabitaho bimwe bishimishije. Reka nawe nyene tumwumvirize. Ni umubabaro mwinshi cyane, cyo mwomenya cyo nuko leta y'Uburundi irababajwe cyane n'urupfu rw'abantu. Ni urupfu rudasanzwe, aho abantu 200 bagwiriyemwo abana n'abakenyezi bibungenze, bicwa batewe amabombe n'abantu novuga batakigira ubuntu, abantu bagendera ku kibiribiri gusa, ata mitima bagira, niko twobivuga. Icambere cyo turahojeje ababuze, si bo bonyene babuze, n'Uburundi bwose bwabuze. Twese abarundi twese twarababaye, kandi ku by'ukuri n'igihombo gidasanzwe, kandi n'itera ibi. Ni ikimenyetso cerekana yuko abarundi dukwiye kubandanya dusengerwa. Turacafise agatima k'agatimatare ko kwica umuntu. Birabereye kwice inka cyangwa impene cyangwa intama cyangwa agakwavu cyangwa inkoko, kuko ucibaga ukayifungura. None uwishe umuntu yunguka iki muri vyose? Yunguka iki muri vyose? Turahojeje rero imiryango yabuze, tuzoguma tubari hafi, abarundi twese tuzoguma tubari hafi, kuko twese byadukozeko.
turateye intege n'abari mu bitaro, abagwaye n'ababagwaje, bumve ko leta y'u Burundi, abarundi twese turi kumwe nabo, tuzobashigikira muri bino bihe bitoroshe, tubandanye turi kumwe muri vyose na hose. Insiguro rero y'ibi vyabaye, iri ni iterabwoba, ico bita terorisme. Kubashoboye gushika aho vyabereye, twarabonye ko bitoroshe gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka 2 umwaka umwe. Iyo ni iterabwoba. Umama ukabona ko yibungenze, agakoma induru uti nukuri mbabarira, ukahemuka umwishe, babura kigongwe. Nta n'izina twobaha, twemanga ko abantu n'imitima atayo bagira vy'ukuri. Ni iterabwoba kandi ni crime contre l'humanité, vyaha bitagirirwa ikigongwe. Leta y'u Burundi turiteguye mu Nyamiramabi no mu butungane gushengeza abo bantu iyo bari hose, baba bari kutaka gundi. Hariho benshi bakora ivyaha bagaca bavuga ngo turakwevye, ntibizokunda, aba tuzobarondera mpaka bose tubafashe, baba babikoze n'ababipangiye hamwe. Kuko hariho umuntu ashobora kuza ari waje kurasa mugafise abandi bakoranye, bose tuzobarondera. Turafise urwego dukoreramwo mu Nyamiramabi bita Interpol, n'abandi bose twabafashe tukabazana intahe ikabakubita mu gahanga. Iki rero ico tugiye gukora cihuta, mugabo n'abari mu micungararo, haba ngaha Ivugizo cyangwa muri komine Mutimbuzi cyangwa n'andi makomine, bomenya uwoba afise uruhara muri bino bintu batujya kara kugira dosiye zikogwe hakiri kare. Ico nico cihuta tugiye gukora kandi twaratanguye. Ikizovamwo tuzokimenyesha Abarundi n'amakungu. Ni icaha rero kigayitse, aho twitwa mu Burundi, Abarundi eka n'abanyi b'Abarundi barazi yuko twebwe atantambara dufise. Intambara yarahagaze. Ibi vyabaye ntihagire uwo bitera ubwoba, oya, ahubwo twitegure nyabuna dukinge ejo ntihasubire kuba ibara nk'iri. Ya nyabune ikore akazi kayo ka misi yose. Ariyo mumenya yuko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 20 baguriyemwo abana n'abakenyezi.